turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mw'ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data. Ndasubiye kandi kubiyegereza, karibu cyane. Muri kumwe na Pasteur Idukize Jean Apôtre, tugiye kumara iminsi tuvugana ku gitabo ca Yona. Igitabo ca Yona kirimwo amakuru usanzwe tumenyereye cyane, namwe twarayize muri Sunday School ku buryo tubona umengana igitabo tuzi. Mugabo tuzoraba ingene kirimo ubutunzi budasanzwe, kuko kituganiriza kubijanye n'Imana y'impuhwe, Imana y'imbabazi, Imana y'ikigongo yifuje gukiza igisagara c'ikinyavyaha c'Ininewe ikoresheje umuvugishwa n'Imana Yona yahavuye ayigarariza akayihunga, ariko mu mbabazi zayo ikaruhira gukiza ico gisagara, kunagura Yona nk'umuvugishwa w'umugarariji. Ariko kandi biratwereka ingene Yona yarakeneye kuba kwerekana imbabazi, kuko yari yaragiriwe izo mbabazi we n'ubwoko bwiwe, aho muri ico gihe mu kinjana 18 imbere ya Yesu Kristo bariko barahezagirwa ku ngoma y'umwami Yeroboamu wa kabiri, kandi atari kubera barinze kugororoka, ubwoko bwiwe butarinze kugororoka. Yona niwe wa mbere yarakwiye kuba umuringoti w'impuhwe n'imbabazi z'Imana, kuko yabawe yaba ubwoko bwiwe bari bakiriye izo mbabazi batabibereye. Tuzomara umwanya rero turaraba ingene ino Mana yihishura kandi ikurikirana abo yifuza gukiza mu rukundo rwayo, mu mpuhwe na mu mbabazi nyinshi. Mu mwana navuze ko igitabo cyawe nakimenyerewe cyane. Iyo rero igitabo kimenyerewe gose, birashika mbere n'abantu bagatanga gifata ibisanzwe bakakivuga ko ivyo ari byo byose. Hari n'abiyumvire ko kumbure inkuru zivugwa mu gitabo cya Yona zitabayeho, vyo bari bitito. Hakabaho na vyinshi bivugwa kuri ico gitabo bishobora gutuma umuntu atangura gufata minenegwe. Ariko nashaka kuvuga iki, igitabo ca Yona kivuga inkuru yo y'ivyabaye. Igitabo ca Yona kitubwira amakuru ashingiye muri kahise mu mwanya, avuga ivy'igisagara cabayeho, avuga ivy'umuvugishwa yabayeho, kandi avuga ibijanye n'Imana nzima ikora kandi n'ubu kigaragaza impuhwe n'imbabazi zayo. Nashaka cyane murabe ko icemeza gusumba vyose biko igitabo ca Yona ari igitabo cyo kandi gishingiye muri kahise. Ni kuraba ingene Yesu mu butumwa bwiza ha muri Matayo ha muri Luka, ariko bavuga inkuru za Yona yerekana ko ari inkuru atari bitito, ari inkuru by'ukuri zabayeho. Nashaka uno munsi tuze gutebera ku mirongo ibiri ya mbere gusa igitabo ca Yona, igice ca mbere. Ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, va hasi uje Ininewe kuri ca gisagara kinini, ukiburire kuko ivyaha vyabo vyarundanye bigashika imbere yanje. Niyo mirongo ibiri ya mbere. Igisagara c'Ininewe cari igisagara kizwi cyane gose muri kahise, mbere kuva mu kinjana ca 13 imbere ya Yesu Kristo. Cari igisagara gikomeye gose cyane bijanye n'ubuganga n'ubuvuzi n'ivy'ubwenge, ariko cyane igisoda gikoresha ubuhinga buhanitse buri en avance ugeranije nabo mu gihe cyawo. Rero cari gisagara gikomeye gose cyane. Uno munsi ivyigwa vya archaeology bicukura kahise vyerekana ko ico gisagara ahantu cari sitiwe uno munsi ni onoho y'igisagara ca Baghdad muri Iraq, nko kilometero 350. Ariko kandi kubijanye na Israeli, aho Imana yahamagariye Yona ngo agende Ininewe, yaba mu gisagara c'Gati Heferi, nkuko tubisanga mu gitabo c'Abami ba kabiri igice ca 14 kuva ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 29. Dusanga Yona ava mu karere ka Zabuloni, hariya anye i Galilaya, aho Yesu yahavuye mu nyuma akorera ibango ryo tuva tubigarukako. Yari gushobora kuva muri kariya karere nyene akaja Ininewe, vyari kumutwara ibirometero 800.
ico gisagara cari gisagara kizwi gose muri kahise ku buryo nko mu kinjana ca 10 n'ikinjana c'9 imbere ya Yesu Kristo ubwo bwami bwabaye ubwami bukomeye gose cane ku buryo hageze igihe burizizira kajya karere kari la côte orientale ya Méditerranée aho karere ka Méditerranée harimo ikigobe c'abarabu harimo Iraki Irani gushika muri Egiputa za Turki bwarigeze ko ari ubwami bukomeye cane ariko nko mu kinjana 18 inyuma y'urupfu rw'umwami wabo yitwa Atarizayo wa gatatu yahavuye apfuye nko mu mwaka wa 783 ubwo bwami buca butangura gutakaza inkomezi igihe Imana ihamagara Yona nivyo bihe ubwami bw'Ashuri buriko buratakaza inkomezi inyuma y'urupfu rw'umwami yitwa Atarizayo wa gatatu muri ico gihe ubwo butegetsi ubwo bwami buriko buratakaza inkomezi nico gihe imiryango 10 y'Ibwisirayeli le royaume du nord abisirayeli ubwami bw'Abisirayeli bwo muri nord ya miryango 10 niho ubwo bwami nabwo bukomera Imana ibahagurukiriza umwami yitwa Yeroboamu wa kabiri yatwaye imyaka 41 hagati y'umwaka wa 1993 n'umwaka wa 1953 atwara ubwo bwami bitubwira ngo yagura imbibe z'ubwo bwami bwa Isirayeli nk'uko uvugishwa bwayo na bwari bwavuze yari umuntu rero Imana ihagurukije mu gihe ubwami bw'Ashuri buko buratakaza inkomezi baca baragura imbibe ngo kuva ngo kuri Hamati gushika mu kiyaya Araba byo tubisanga mu bami wa 2:14-23 gushika kuri 29 ngo biciye mu buvugishwa bwayo na ni muri ico gihe nyene ubwo bwami bw'Ashuri bwatakaje inkomezi Imana ikirungika Yona ngo nagende kuburira Ininewe kugira ngo Imana ntihave ihatikiza ariko Yona ntivyamuhimbaye na gatoya mu vy'ukuri yewe yabona ati niko karyo ko guhaguruka tukaja hejuru y'ubwo bwami ubu bwatakaje inkomezi kuko inyuma ya Yona nk'inyuma y'imyaka 50 gusa ubu bwami buca bwivyukiranya bugasubira kandi kwisonga cyane biciye mu mwaka wa 745 imbere ya Yesu Kristo aho umwami wabo yitwa Tiglat-Pileser azwi muri kahise Tiglat-Pileser wa gatatu asubira agahagurutsa ubwo bwami akabushikana kwisonga inyuma y'uwo mwami umuhungu we yitwa Shalmaneser wa gatanu niwe ahava asangangura ubwami bw'Abisirayeli igihugu ca Yona inyuma y'imyaka Yona yarapfuye umuhungu wa Tiglat-Pileser yitwa Shalmaneser wa gatanu niwe ahava aza gutera Isamaria kandi akahanesha umwami yitwa Sargo wa kabiri azobandanya urwo rugamba rwo kunesha no kudetruiza no gusangangura ubwami bw'Abisirayeli ivyo rero nari vyamuhimbara gose cyane yumva umenga ntashobora kugenda kuvuga ubutumwa aho hantu kuko yumva umenga indoto afise niyo kubona ubwami bwiwe buhagurutse bugiye hejuru y'andi mahanga yose umuhamagaro we ntiyumva umenga niwo muhamagaro wo kuza kuburira abakeba babo yumva umenga akeneye yuko Imana ihagurutsa kandi yagura kandi ikomeza ubwami bwiwe ariko yereko arahushikira gikomeye gose cyane bitubwira muri ya mirongo navuze mu bami wa 2:14-23-29 yuko Yeroboamu wa kabiri atigeze agororokera Imana ntigeze ava mu nzira no mu bibi sekuruza yundi Yeroboamu wa mbere wa muhungu yatwara imarufu rwa Salomo ntiyigeze ava mu bibi byose Yeroboamu yakoze mwene Nebati rero nimba Imana ari kwirabagirira neza mu rugo bwami bw'Abisirayeli bwa Yona sukubera bari bagorotse zari mu hwezi Imana izo muhezi Imana zariko zirabagirira neza Imana yifuza kuzishikana ku bandi banyavyaha b'abanyamahanga ariko Yona yumva ntibikunda ntashobora kugenda bashaka kuno musi twiga ibintu bibiri bikomeye gose cyane iyo Imana itumye Yona ngo nagenda ahantu yari kwimukoreshereza iwabo ikamunika ku banyamahanga akarayira ko atagenda vyerekana ko ari we yitoraniriza aho akorera Imana n'ingene akorera Imana ico gihe umuntu aba yigenga umuntu aba yiganza Imana ntidukoresha uko twebwe dushaka tuyikorera uko yoyo igomba kandi iyo twebwe twihitiyemo ivy'iwacu indoto yacu niyo ibikomeye gusumba indoto y'Imana kandi Imana bayifuza ko turekura izo ndoto zose dufise zitandukanye n'indoto yayo bamwe zimwe mu ndoto dufise si Imana yaziduhaye ni indoto zo gukorera Imana mugazanduruka mu kameremere k'icaha ni indoto aho harimo gukorera Imana mugabo waraba isoko imbizi hariya munsi source tugasanga ni icaha ni ukwikunda ni ubwibone ni icubahiro cacu ni ugukebana n'ibindi bitandukanye
ariko kandi hari n'abandi dufite inzozi zo gukorera Imana, ari Imana yaziduhaye mugabo igihe cyazo carangiye. Yona Imana yari yamukoresheje hagati y'ubwoko bwiwe, yari yamukoresheje kandi yarazwi, yarakomeye, yarakundwa kuko yatera intege abisirayeli iwabo ngo bahaguruke, ariko ico gihe cyari carangiye. Iyo Imana igukoresheje ikintu hanyuma yakubwira ikindi ugashaka kugumana icambere, iyo ndoto ibiri gwawe ntibikiri y'Imana. Ariko reka abantu ariko baranyumviriza, Imana iriko irahamagara, reka ugerageze wumvire ico Imana iriko irakubwira. Reka gukorera Imana ntibyanduruke mu vyumviro no mu ndoto zawe. Reka gukorera Imana bivyiburuke mu mutima wo gukora ico Imana ishaka. Yani Mariya atanga igihe abwiye ko azovyara Yesu, yavuze ati ehenda umugurano w'umwami Imana bibe nk'uko umwami agomba. Uwo ni wo mutima Imana yifuza ko tugera. Kindi kintu cyakabiri gikomeye dusanga muri mirongo twasomye nuko Yona atifuza kubona Imana ikorera hirya y'impome z'ahari yo mu bwami bw'iwabo. Ibintu birambabaza cyane kuko uravye ingene dukorera Imana mu buryo bwo kubaka ibintu vyacu. Nitwiyumvira ku banyamahanga, nitwiyumvira ku moko atashigwa n'ubutumwa bwiza, nitwiyumvira ku bapagani baba i Bujumbura, baba mu kibano, bari mu Burundi, batarashikirwa, batarumva ubutumwa bwiza, batarakizwa. Turiko turubaka amashenga, turubaka ama ministere, mugabo Imana turungitse muri zone de confort, ahantu kure muri zone de confort yacu, nitwemera. Ndabizi ko ibintu biri inconfortable kugira imbono iturungika hirya y'ibintu turiko turubaka, hirya y'imbibe zacu. Kubaka amashengero ni vyiza, gufashanya mu gakiza ngo dukure mu mpemu ni vyiza, gutanguza amashuri ya Bibiliya ni vyiza, gukomezanya mu vyizerwa bizima ni vyiza, gutegura abakozi b'Imana ni vyiza. Ariko iciza gisumba ivyo ni gishengero rifise imbono yo gushikira abari hirya y'impome zine zaho bari. Harimwo abapagani batarakizwa mu kibano c'iryo shengero, mu kibano c'abasengera aho hantu, harimwo n'amoko atarashikirwa n'ijambo ry'Imana. Ibi nivyo bintu bikomeye Imana iba yifuza yuko twitwararika. Ariko tubona ko Yona atigera yemera gukoreshwa n'Imana mu buryo butandukanye n'ivyo washaka, kandi hirya yaho wewe yigeneye gukorera. Nashaka niko ndarangiza twibuka umwami Yesu Kristo atandukanye cyane na Yona. Dusanga Yesu Kristo atandukanye na Yona. Yona yumva adashaka kuva muri confort yiwabo, Igatiheferi, Galilaya, yumva atova mu biwabo, yumva atotakaza ico kibanza ciza ciwabo. Ariko Yesu yavuye mu ijuru, ava muri confort y'ijuru, ava mu bwiza bw'ijuru, adusanga twebwe tumeze nk'abanyamahanga b'Ininewe, adusanga aho twari twaratawe n'icaha, turi mu maboko ya Satani, turi munsi y'uburake bw'Imana. Wese nka Yona aremera, araganduka, araza adusanga aho turi mu rukundo rwiwe. Iyo ndiko nitegeza ibintu bitubuza kwita umuhamagaro w'Imana, ni ibintu bito, ni ibintu vya bindi Paulo avuga ngo mbere ivyambere inyungu navyumviriye nk'ubuhombe, nk'ubucafu. Yesu wewe ntiyasize ubucafu mu ijuru, yasize icubahiro case, aragisiga kugira ngo aze kudusanga. Ariko Yona wewe ivyo ariko biramubuza kwita umuhamagaro vyari biki, vyari ibintu ataco bimaze. Ibitubuza kwita umuhamagaro ni biki? Ni ibintu uno munsi ubiravye ukabigereranya n'ibihe bitazoshira, ntaco bimaze. Ukabigereranya n'imishaha Imana yifuza gukiza, ntaco bimaze. Ukabigereranya n'ubwiza bwo kugendana n'Imana, ntaco bimaze. Reka uno munsi Yesu atubera akarero ko kumvira aho Imana iri kuyaturungika hose. Imana ibahezagire, ntimutinye mwabushomwe kuko so mu ijuru muhimbara kwa ubwami Imana. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano, kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu, kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mu ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data.